producteurs de données ni nk'abajya par exemple ni les instituts de statistique, les industries cyangwa izindi structures d'enquête et tout ça produisent ama données hama hariho abandi bayitiriza. Donc moi j'utilise les données, nabahaye n'amagraphique makayi ngaho igituma nabahaye ndashobora no kuexplica, ça explique ibi bintu bimwe turiko turaba ababazi y'amafaranga ava uravye à partir de 2015 les taux de change les a divergé. C'est une explication. Ivyo bintu rero nivyo c'est ça les causes ushobora kuvuga ukundi ko ndavuga mugabo quand il n'adresse pas ce genre de choses tuzoguma ngaha nyene. Donc il faut que les gens voient murakoze cyane. Randiri, akabazo narimbagije Professeur Ndenza ko mwebwe muri mu mashyirahamwe adakirana ivyicaro muri politiki, imbere yuko Emmanuel Kumbura aca yishura kuvyo umuteramyi yavuze, mbega hari aho mwandika, hari aho muguma mubika kugira ngo bizofashe nk'uko abantu basanzwe batohoza ku bindi vyaha biba mu Burundi, ivyaha vy'ubutunzi, hari aho muvyandika? Ego murakoze. Jewe igisata c'ubutunzi sico ndi novuga specialize muri ico, sico nkoreramwo cane, ariko ndazi ko hariho amashira hamwe mu gihugu yanje mu mutwe uno munsi niyitwa Olicom hamwe na Parsem. Murazi ko nabo nyene bama batohoje bakegeranya ibiharuro bagashikiriza n'impanuro, ariko muri noka turiko turavuga uno munsi nibaza ko ama crime économique, ikibazo umuteramyi yabajije birengeye imipaka y'u Burundi, harakenewe yuko aya mashira hamwe aharanira intwari bereye, agwanya igiturire, agwanya ibi vya fuite de capitaux, yokora n'ayandi yo mu karere, mbese n'ayandi yo ku rwego mpuzamakungu, kugira ngo les crimes économiques ziriko zirakorwa canke zakozwe muri kahise zishobore gushikirizwa inzego zibijejwe zo guhana no guhana no gushobora kugaruza nuvuga ubutunzi bw'igihugu. Turamaze kubibona mu bihugu bimwe bimwe bibanyi canke ahandi aho bashiramo des tribunaux pénal économique et financier, muri Congo, muri Burkina canke ahandi. Ivyo birabaho kugira ngo ibintu by'ubutunzi ntibandanye biyangara abantu bariko bararorera. Rero je ico numva nobwira nk'amashanyarazi civil abikorera ko hagufi, nuko ibiharuro bafise ivyo begeranyije, amadosiye begeranyije boyasangiza n'abandi, bimwe bitwa Transparency International n'izindi organisations zibikoreramo, kugira ngo ibi vyaha by'ubutunzi bishobore guhanwa. Kuko imwe mu ngorane kandi igihugu gifise, turetse vya politike n'ubwicanyi, hariho ukuntu ibi vy'ama crime économique kenshi bigenda bidahanwa, kandi ni ingorane ikomeye, bica bishiraho n'umuco wo kudahana, n'umuco wo kubandanya ubutunzi bwiba busahurwa, ugasanga inyuma y'iminsi igihugu gisigaye kigeze ahatemba ko novuga. Ego murakoze cyane Randri. Emmanuel, ngira mwakurikiranye uyu muteramyi, mugerageze mu munota umwe ku makenga afise n'akabazo babajije mu kishuro kugira ngo twakire benshi bashoboka muri kino kiganiro baturindiriye. Emmanuel, sinzi ko muriko muranyumva? Kumbure ko ngira ntari hafi, nimba atari hafi ngira two kwakira uwundi mugwi w'ibindi bibazo Alice. Ego reka twakira uwundi mugwi w'ibibazo. Hariho uwitwa Terimbere, niwe yakurikira mu rutonde rw'abari basavye kubaza. Niba ariko aratwumva, Terimbere mwo kugura micro mukabaza ikibazo cayo. Ndabona Terimbere aramanutse, ngira ngo araza kugaruka. Mubakurikira ariko je mbona Professeur Terimbere akiri ku murongo, sinzi ko ari ikindi kibazo kihari. Professeur Terimbere muratwumva? Nyamba mutwumva mwo kugura micro, ngira twoba turaha ijambo wundi. Komanda Matama Juvenal niba ariko atwumva yo kugura micro yiwe. Ego murakoze ndabumva. Ego vuga kwijambo. Iro neza Alice, niyo nkuru abandi bose n'abatumire. Mwiriwe turabumva, muduge kwijambo. Murakoze. Jewe akuru si kibazo, ni intererano. Ibi babikoze kuva kera, bibi igihugu abagabo bari ku butegetsi, kuva umuhisi president Nkurunziza ayobora, RP twayikurikirana ku buri munsi mubivuga tuvyumva, na none munsi babandanya bibi igihugu. Baranatwomoye, ubu turi mu buhungiro, batwikiye abantu n'ubu babandanya bica abantu. Kimwe gusa nagomba kubwira abatumire ni iki kivuga guke,
twaravuze mwaravuze byararenze ico nobasaba ni kimwe nuko twoshira inguvu hamwe abarundi abari mu mahanga n'abatari mu mahanga ndazi niyo nkuri buri mu Burundi ukavuga ivyo barara bagufashe rero ico mbona kisigaye nuko twoshira inguvu hamwe tugashigikira abana b'u Burundi bemeye kuhoza kirya gihugu bakoresheje umuheto ariyo Rede Tabara hama tugakurya zijya ntwaro mbi tugasubiza igihugu ku murongo nta kindi mbona gisigaye twese kuvuga turi kuguma tuvuga twonona amafaranga tukeneye guhaguruka tugashira inguvu hamwe nico nagomba kubabwira numvise uvugira Arusha bivuga nta kindi gisigaye kuvuga politike kubabwiza umunwa no ntimuze duhaguruka izo nguvu tudishire hamwe dufashe ariko ngira no komana ngira no kuvuga navyo si bibi abarundi barakeneye amakuru kandi n'umwihwezo wimbitse biba vyakozwe nk'ibi bijanye n'imitahe mu gihugu nk'u Burundi kirimo ibibazo vy'ubutunzi ego barakeneye kuvyumva cyane niyo mpamvu kubimenya barabimenye tubizi kuva kera ibaze niyo nkuru baza kugariza kuri RPA twe twaje gushikira twari hajya tuja gukuza Bobo Rugurika mu Imurambya twari kumwe nta igisigaye nuko dushirira ibikorwa mu ngiro nta kindi gisigaye tuzoguma tuvuga dukora ariko dushira inguvu hamwe dukure bajye abantu ku butegetsi dukoresheje umututu nta kindi gisigaye murakoze komanda Sarangabo nimwaba muri ko muratwumva ngo kugura mikoro mugashikira icyumviro cyayo murakoze ndabumva jewe ni kibazo nakabazo ushaka kubaza batumire cane cane mu buryo bwa muri politike kumbure mu twara igihugu uyu munsi kuva bakihashika Banderimana bari kumwe ari ukuntu bahashitse baje nk'ababona ko bariko bararengana bataje kwicara mu gihugu uravye uburyo begeranye ni navyo vyateranije benshi muri bo bavuga ati nyabona ivyo bintu nimubihagarikiye nimureke kubandanya mukora gutyo dore tuje gutwara igihugu kandi igihugu gikeneye iterambere hari nabo benshi babwiye ati nubwo muri kumwe bikora gutyo amaherezo bizobatamaza ibi bintu urabona ko uyu munsi batamaje bariko barakora rero nk'abariko barirenganira ariko iyo wumvirije mu gihugu hagati abantu bose bararira kandi mubarira cane usanga benshi ari abasende DFDD mu mbonera kure twarumvise ejo bundi mukuru nisinzi ko ari mukuru imbonera kure niba ari mukuru mutumba cyangwa bara mukuru pastor karavuga ukuntu ngo imbonera kure utaronka na bibiri ku munsi byo kurya inzara igiye kubica ariko ukumva umuntu kandi akaca kubwira ngo jewe CNDD-FDD nzoyinambira ko akagushika ku gatsi kanyuma kandi umuntu nawe nyene ari karishwa n'inzara ikibazo rero ndiko ndashaka kubaza mbega ni mentalite ituma abo bantu batumva basigukirwa ko badakwiye kubandanya bakurikira abo bantu 50 ijana bapfukamye mu ndi igihugu mugabo akababwira ati nyabona twarafashe igihugu twaragishikiriye ntimutuve inyuma ni iyihe mpamvu ituma abo bantu badashobora kumva ko inyuma y'impinduka bashobora kubana n'abandi bahari kandi bashobora kuorganiza igihugu kumbure habaye amatora nyayo canke mu zindi nzira mwifuza yuko ako kabazo kishurwa nande Sharangabo bo cyane Emmanuel n'abandi ko bashobora gico bavuze ego murakoze ego Alice sinzi ukurikira ubu nta wundi araduga ngira ngo twabanza twareka abatumire bakabanza bakishura ikibazo tumaze kubazwa ndabona Emmanuel ngira ngo hari n'utubazo yari yabajejwe imbere sinzi ko yari yatwumvise ngira ngo niyo catangura kishura Emmanuel Nderimana sinzi aho mwamaze kugeze en fait sinzi bya connection yariko biragorana nari navuyeho ari byinshi ntumvise ariko mperuka witwa Muterano ego abaza ibya base de données twoba dufise ku makuru y'ibiriko birononekara mu gihugu canke uko ibya politike bigenda nico no mwishura nuko umugambwe wiyubashe wese
mu abantu bashoboye gukora umugambwe canke irindi shirahamwe ryose rya politike ntibashobora gukora badafise aho bastoka ibiriko biraba ibyiza igihugu gikora canke ibibi, kuko muri politike muharanira kuzokorera abandi mu ngata mugakora byiza gusumba ibyabahahora. Muri ico gihe rero ntidushobora gukora tudafise base tubikamwo ibintu byagiye biraba ku ntwaro zihitiye, ibyoba byarakozwe neza byose biraba classe, ibyakozwe nabi byose biraba classe. Cyo nico no mubwira ko base de données hari zishobora kuba exploiter igihe ico arico cose, kuko umugambwe wose utunganijwe kujya igihugu gitunganije, kigira umukuru w'umugambwe kikagira n'izindi nzego, kujya harimo ama ministeri muri gouvernement no mu migambwe hariho amakomisariya ajejwe ibi n'ibi na biriya, indero, ubutunzi, amagara y'abantu, uburimyi n'ibindi byinshi. Izo secteur zose rero igisata cose tukigira kwa makuru kuba ariko baratwara ubu. Ibi byose tuvuga iba ari mu ntumbero yo guhanura, kugarura ihene iri kirarenga imirambi hariya, kuzigarura hakibona. Ibi byose tuvuga ni intererano tuba turiko turatanga mu gihe abajejwe kubahanura batabikora, twebwe turubahuka tukabibabwira. Hari igihe bibafasha canke bakabiraba irari bakabicako, twebwe ariko dufise aho tubistoka. Ego, ariko Emmanuel Ndereyimana, nimba mwakurikiye akabazo ka Shirangabo, mwaraciye mu mugambwe CNDD-FDD, murafise amakuru, aravuga ati mbega iyi ngendo canke iyi kamere y'abategetsi bava mu mugambwe CNDD-FDD mwebwe muyisigura gute, ku buryo ibintu byose biguma biba uye, hanyuma aho guteza imbere igihugu bagashyira inyungu zabo imbere? Mbere nimba mwarakurikira, haraciye igihe n'ishyirahamwe rikomeye ryakunda kubivuga riti hari mu gihugu hariho abatunze kuruta leta. No munsi nimba harimwo abantu bafise amadovize, amafaranga y'agaciro angana uko, bakayashora no mu bindi bihugu, mbere ntibanatinye no kugenda kwiyerekana. Iyo ngendo muyisigura gute? Ego, iyo ngendo tuyisigura gute? Umugambwe mugiye mukaraba ideologie y'umugambwe CNDD-FDD yanditse neza cane ingene uwo mugambwe uje kugarukira igihugu cari carazingamitswe mu bintu bimwe vya politike, ubutunzi n'ibindi. Kuko ico gihe intwaro zahitiye twazagiriza gutwara ari ubwoko bumwe, nivyo vyari bihari. Tukavuga tuti tugiye guhindura ivyo bintu, abarundi bose bagira ijambo mu gihugu. Bumva byari ibintu vyiza, kandi imyaka ibiri twatanguye gukora 2005, 2006, 2007 twaratanze umusaruro. Abantu benshi barabonye yuko CNDD-FDD iri ku murindi mwiza. Tugifise abantu bagifise isoni ku maso nka Bankuru Nziza bagitangura baja mu mahanga, utwo basaguye ku mpamba igihugu cabatekereye bakagaruka bagasubiza. Ivyo byose byari ibintu vyiza, ariko harabaye igihuhusi mu mugambwe CNDD-FDD mu 2007, aho haba inama y'ibihangange bamwe si umwanya wo gushita amazina ngaha, ariko niko byari bimeze. Habaye inama abantu bavuga bati turakenye dute, kandi turi abagestionnaire b'igihugu b'amafaranga yose y'igihugu. Aho niho vyahereye. Kare navuze Rajabu, niwo mwaka yatanguye kugiramwe ibibazo, kuko ico gihe Rajabu ntiyari umwere, ariko kujya ko umuntu wese ashobora kugira amaforce n'amafaiblesse mu buzima, yari afise quand même intumbero zo gushaka gukorera igihugu. Ko yarababwira ati gutunga mufise muri abagestionnaire, ayo mafaranga sa yanyu na y'igihugu, mwebwe tubanze dutware iyi manda, nitwakora neza abanyagihugu bakatwongera iyindi manda,
imishahara yacu ica mu mabanki, tuzoba tumaze kuba credible mu mabanki, tuzosaba amadeni, twubake twikenure nk'abandi, ko bo bikompara na Iprona yakoze imyaka 40 bakikompara na Frodebu nayo yari havuye yarakoze iyindi myaka, nabo bakumva uwo munsi nyene tugishika ko natwe cotangura kuva mu bukene. Naho hatanguriye rero ibintu by'indandende, hari abagiye barapfundapfundika ifungwa rya Rajabu n'ibindi bagasigura ibintu byinshi. Nababwiye ko Rajabu atari umwere, ariko kuri ico kintu ndiko ndabereka base yaho byabehereye ubusuma, malversation économique. Harabaye biba Rajabu arafungwa, noneho ibigega byose babijamwe, nuko dutangura kubona abamiliyonere n'abamiliyardere mu gihugu. Kigobi rubakwa, hehe harubakwa, Gasekebuye hehe harubakwa, amafaranga imishahara tuyizi. Niho haba n'abatavyemera mu nama nkenguza amashinga amateka bakugwa, mu nama amashinga amateka b'abadepite, abandi barabakadre abaho kadre mu mugambwe badashigikiye ubwo busuma barakugwa mu mugambwe. Noneho bonjour, amafuti yose ahera. Ntimuze rero mu bironderere kure, inyandiko zitunganye ingene igihugu kizotwagwa za CNDD-FDD ni nziza cyane, ariko habaye bimwe byo guhaka yabo ngo kagende kukokereza ifi, hapi kabanza kuyijya konyene. Nuko rero kubura umutima wo gukunda igihugu, kuko ntushobora guha gestion abantu bafise akatima, ariko agatima kagira kabiri kari kihishije. Novuga ko twagendanye tutazi yuko muri twebwe harimo amasiha. Mu nyuma rero amasiha yarasohoye inzara, afata ibintu byose mu minwe, nuno munsi bakiriko. Naho rero kuri ico novyishura uko. Murakoze cyane Emmanuel Nderimana. Arise munkundiye twakire batatu banyuma, hanyuma tuje mu gice cya nyuma cy'icokogwa n'impanuro kumbure botekerera aba bahinga mu by'ubutunzi, botekerera abategetsi canke abagomba gushora imitahe, inkurikizi zishobora kuba icyo bokunguka n'icyo bashobora guhomba canke bashobora guhombesha ku gihugu n'abanyagihugu. Sinzi ukurikira Arise mu wateguye. Banywanyi batatu bari ku murongo ngira ngo nibo tuja turangiriza ko. Hariho Ndondeza niwe yabanje gusaba ijambo, Tarsisi n'Ibitege kaca ikazanura, tuze kurangiriza kuri Dignité. Ndondeza nimwamutwumva mu kugura akamikro kanyu mukabaza ikibazo cyanyu canke mugatera intererano yanyu. Ego murakoze cyane, ndabaramukije rwose Alice na Gilbert na Fokote, ndabashimiye kuri kino kiganiro nk'uko nama ndabikora. Akakigoro mukora mugatumira abantu kugira ngo baze tuganire ku bintu biraje ishinga abarundi. Nibaza yuko abarundi twese dukwiye kuba tubashimira cyane. Ndaramukije cyane n'abatumire, namwebwe mwese muko murumviriza cyangwa muzumviriza ikiganiro undi munsi. Je nari numva umenga ndafise akabazo nogenekereza kuri Ndereyimana. Ndiko ndamwumviriza, nubahejeje kubisigura ati ubundi ama text yubaka CNDD-FDD uko bari bagomba kuzotwara yari ubundi yari ameze neza, nuko ayo masiha yaciye aza akerekana kamere kayo. Twe muri 2015 twavuga ati twatwawe n'ibisiga ntitwabimenye. Turavuga tuti iyo nkona muhayageza muramenya ko ari igisiga, kandi igisiga nticubaka kirasambura. None Ndereyimana, iyo turiko turabona barya Barundi, turabona amafoto, turabona n'imbonerakure, ivyo bariko barakora, CNDD-FDD bagomba kwemeza yuko abarundi bakunda ivyo bariko barakora, ariko by'ukuri n'umuntu abiravye n'ubuzima abarimwo arashobora kubona yuko igihugu kitagenda. Ubu hoho harajamwo n'ibindi, bakagomba kubishira ku bwoko cane, bakumvisha yuko batazova ku butegetsi kandi bivanye n'ikibazo c'ubwoko. Je rero akabazo mfise ngomba kubabaza Ndereyimana,
mwe muravye barya abantu baba bariko barashigikira CNDD-FDD uno munsi aba ku banyagihugu batoyi canke nabo hejuru mwe mugira iyihe analyse muribaza ko mubabona nkanje nk'imfungwa barya barundi tubona ku mafoto mubabona nk'imfungwa je nzi yuko ari imfungwa bari Burundi yuko ari abarundi bagizwe abaja bagenda gutayayira abatware kandi abatware baba nk'uko twaba twasubiye mu bukoroni nyene baba bafise inyungu zabo ariko numva nkeneye kukubaza mbere y'Imana abo baja je ndabita gutyo uraza kuvuga wewe ingene ubitahura kurya batayayira abatware muribaza yuko bazoshobora guhaguruka bakagwanya abatabazi bagomba kuza gutabara Burundi muribaza yuko barya baja b'abarundi b'imbonerakure ari abantu uno munsi mu 2025 abenshi muri bo bakuze ku ntwaro ya CNDD-FDD kuko imaze imyaka 20 mwebwe uko mubazi muribaza ko ari abantu bazohaguruka bakavuga bati tugira turwanye abatabazi canke mwe mubona yuko ari abantu babarindiriye ahubwo kugira ngo nabo batabarwe kubera ari abaja nyene babitahura urakoze cyane Pamela ngira ikibazo yacumvise nubwo kitajyanye cyane n'ikiganiro ariko araza kubishura ego uwundi munywanyi ngiramwo rindira gato ndereye Imana muza kwishira rimwe uwundi munywanyi agira kabiri mwateguye ku rutonde Alice sinzi ko ariko aranyumva ariko umunywanyi agira kabiri ni Tarasisi Nibitegeka niyo bariko atwumva yo kugura micro akabaza ikibazo ciwe Tarasisi Nibitegeka ari mwamuriko muratwumva mwo kugura ka micro amahoro mahoro cyane muranyumva ego turabumva ijana kwijana muduge kwijambo ego murakoze kumpa ijambo nagira nshimire mwewe mwateguye ikiganiro n'abatumire hanyuma jewe nk'umunyagihugu asanzwe narimvise akabazo kiwaniza kukabaza ndereye Imana ariko imbere yuko ndamubaza ku kabazo nagire ndababwire jewe hariho inama iherutse kuba perezida wacu yarashigikiwe n'abaperezida ba kera bariko baravuga ivy'amatora nyene yagenze hanyuma je cantangaje natangajwe n'abaperezida ba kera ntuzenda yizeye na ntibantunganya basa n'abumva ko amatora yagenze neza bamushigikira bavuga ibintu by'uko la stabilité ntuzeye des institutions mugabo je cantangaje muri iryo jambo hariho akajambo umuperezida adutwara yavuze kantangaje cane yavuga ati la fidélité et le manque d'occasion ashara nabisigura ati jewe burya jewe mbonye umukozi akora neza ati ndatangara ati je kuri jewe ndigitangaro aho jewe isiguro vyampaye naciye nkombrena naciye numva igituma igihugu cacu ivy'ubusuma umengo ni ibintu bisanzwe umuntu atiba n'umuntu atari normal donc la fidélité est un manque d'occasion Tarasisi turiko tuvuga cyane ku bijanye n'imitahe ishogwa hanze sinzi ko akabazo mugatumbereza akabazo niko ngire nshikore akabazo je ngire mbaze ndere Imana ivyo byerekeye bijanye n'ivyo ega fide capitol niyo vyakora ibiso birimwo umushinga ntahe urumva n'ivyo nakubwiye hanyuma rero jewe nari fise ikibazo hariho umu intervenant wa mbere yavuze ati burya la Tanzania relation entre la Tanzania et le Burundi ni kuva kera kuri Nyerere nk'uko umengo la Tanzania ifise influence ku Burundi mugabo je nashaka mbaze ndere Imana je ubwo kuko mu minsi heze ndavye ingendo ya CNDD-FDD je nibuka ndayishimira yagiye muri Tanzania agiye kuramutsa ntuzeye Magufuri asinze ijambo yavuze amufata nk'uko yari umuvyeyi wiwe jewe nagire mbaze ikibazo ubwo CNDD-FDD ntiyumva umenga ifise ideni
kuri Tanzania kubera kahise kubera babafashije mu kugwana canke ibintu nk'ivyo jewe niko niyumvira je mu rumengo si ivyo vyo kuva kuri banyerere mugabo mu ya CNDD FDD yumenga yumva ifise ideni kuri Tanzania hanyuma nabo nyene bakaba batigiriye batifite n'icizigiro kugira ngo bagire investissement mu gihugu cabo. Murakoze cyane Tarsise. Umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro kugira dushe dutandukira igice cya gatatu arisingira mwari mwavuze ko ari uwitwa Dignité. Ego. Dignité nimba muri ko muratwumva mwiriwe. Mwiriwe cyane. Ego turabumva muduge kwijambo nakabazo cyane n'intererano. Mbo sinovuga kara kabazo ndagufata n'umwanya mutoyi. Nja kuvuga cyane kuri sije. Sinja kuja mu bindi parce abarundi beje babivuze. Ariko ko nocishamo gusa numvirije aba les intervenants benshi usanga kenshi iyo uvugishije umuntu burya kenshi akubwira ikimubabaje ku mutima. Urabona yuko benshi mu bavuga urabona ko batavuga kuri sije siri tubavuga kuri politique globale en fait. Nibaza ko ari cyo kinini cyambere kibabaje ku mutima bi ça me rappelle que je ne me rappelle pas si c'était en 2000 muri 95 ou 96 abigeze gukoranya abantu b'incabwenge bababwira ngo batore ikibazo kiri mu gihugu bose barinze bagenda atanumwe yumvikanye n'ubundi kubera umwe wese yavuga kimuraje ishinga canke ico yumva kiyo muri domaine asanzwe amenyereye ako nagaciye fatiye rero kuri sije sinibaza cyane wahejeje kuvuga yuko bumva umenganite ni bafitiye Tanzania no. Par contre igihugu ciwacu kiri enclavé kandi sico conyene muri Afrika muri region turimwo sico conyene kintuze kiri enclavé mugabo ni mubanze murabe la politique générale dufitani ibibazo barugaye imbibe ibarabara dusigaranye ahantu honyene dushobora kuja nihe ni muri Tanzania vyoroshe mugabo muri Congo c'est un peu compliqué actuellement rero aja kuza ko umuntu wese aja kurondera ku investisa swat nabo abafise amafaranga n'abategetsi mwa kino gihe canke bafitana imigendane n'ubutegetsi abo nabinzira basigaranye ni muri Tanzania nyene nta handi basigaranye niho bafise kandi nabo mu kushira y'amafaranga nuko babonye iwabo bitagenda si iwacu akaba twari dufise amafaranga afise valere akabagizene baba bemvestisa mugabo ahantu ushobora no musi gushobora kuronka amafaranga ushobora kuronka abakiriya ushobora kuronka abaguzi nibaza yuko ari muri Tanzania nico kibanza dusigaranye ica kabiri harimo nuko kunezereza iyo nzira kugira nayo ntizohavigiranira ibibazo nabo ngo bugare kuko hari ikibazo kimwe burya tutabeshanya ubutegetsi bwa CNDD butunzwe na Tanzania musi Tanzania yovuga ati ndabakuye kibiganza CNDD yotaha nta yindi shwa yo bifise nta nimwe donc bafise intérêt yo kugumana nabo bakabashimisha bagakora ivyo bashaka byose ataraho Tanzania ivuze ndabakuye kibiganza byo babirangiye imba mwibuka igihe bigera kugara imbibe nibaza ko hari yakubiswe kudeta kuri ntibantunganye abantu barugaye imbibe niki nibaza ko ryabaye rya mbere kuko ndibuka ko hari umuntu yavuye muri ministeri agenda mu Buganda n'imodoka ico gihe ntivyari bimenyerewe yagiye n'imodoka agiye gusaba Uganda kuja kuvugana na Tanzania ikabugururira kuko niwe yari afise urufunguruzo rwo gushobora kubugururira niwe yashobora kubavugisha niwe yashobora kugira naho rero nibaza ko nuno musi igituma babikora nukugira barabe yuko batohava bisanga bariko bonona imigenderanire canke barondera ukuntu bo bashimisha bihagije bagakuramwo n'inyungu nkuko nuno musi amamoteri yose agurishwa muri Congo kubera ubutwara Brasserie no musi ari umuntu uze ari umukongomani ariko icambere nukugira barabe yuko vya bindi baguhatereka ndakuzibagize ngume ndaguha ivyo ushaka byose nkorera ivyo ushaka byose iwawe kuko no musi naho bagiye ku investisa dufate uyu mucuruzi yagiye kugurura hajya nta na kimwe Tanzania hakorera murazi ko yari yahaye na Sosumoti gende muharime
urazi ko bavuga yuko hari ni Burundi n'abantu ndahazi jewe naho rero nibaza ko franchement ntitwoja mu bintu byo kuja kuvuga cyane ngo no ku defite de capitaux no tu erie kuri stabilité yabo kandi ugiye kuraba ntari ndisakanizo basigaranye none boja ko investisa bugaye oui bugaye kuri frontière y'u Rwanda biro turuva bugaye ibihugu birenga bitatu harimwo Kenya harimwo u Rwanda akacajamo n'Ubuganda ivyo byose nta yindi shwa bafise basiganye inzira imwe barafise intere muri politike yo kuja ku investisa hariya kugira bashobore kutagira n'imigendera mibi kugira nabo ntibahave babugare ngo bisange bugaye hose nico nagomba gushikiriza. Murakoze cyane Dignité, reka Alice munyemere tugaruke duha ijambo abatumire ngira uwabagijwe cyane ni Ndereyimana ariko kandi ngira Landry na professeur baraza kugerageza kwishura kuri aya makenga afiswe na Tarsise cyo kimwe n'ubu Dignité bishure na Pamela. Reka Pamela ngira yabagije cyane Ndereyimana mutangure Ndereyimana mwishure. Ego murakoze. Nubirije witwa Ndondeza sinzi ko ari we mwita Pamela. Ego yitwa Pamela. Murakoze. Ndondeza. Okay, Pamela yavuze ati mbega imbonera kure muri CNDD-FDD ntiboba bari prise en otage mubona bashobora kuyoboka mu gihe hoza abatabazi canke bonyene birashobora gushika bagahaguruka bati iyi prise en otage turimwo turashobora kwiribera. Ndondeza nashaka nkubwire kwanza umenye umuntu muri rusange umuntu icarico wewe jewe n'abandi. Umuntu burya ni nk'ibumba l'argile iyo ririmwo amazi iyo riri muye urashobora kuri modela uko ushaka ukariha forme ushatse. Uwo n'umuntu na cane cane yo afise abategetsi uburongozi bumwere ku murongo ategerezwa kugenderako nk'umurongo munini CNDD-FDD bagendera kuno munsi. Nibaza canke bo bazi neza yuko ariko akanyuma kashobora kubafasha mu kugira impopularité n'ivyo by'ubwoko. Kubwira abarundi muri rusange bati mwebwe murabahutu mutire attention abatutsi bakagaruka muzoba mugoya kivumvu n'inyigisho nk'izo babaha. Urumva ni ryabumba bariko baha forme bishakiye. Ariko umunyagihugu uno munsi wabo badede nyene ubona bafashwe en otage bikoreye urusyo CNDD-FDD yabikoreje urusyo bararemerewe sibo bazobona bararonse urubatura. Benshi baravugana n'abandi baravugana n'abantu bakavuga bati ndagusabye ndakubwire muri anonyma ntuvuga izina ryanje muhora mwumva babahindura amajwi mu maradiyo amwamwe aduha amakuru online. Bari tayari kwisubiza iteka. Ni bimwe byo gukorera ku gitsure aho bari n'ubu ngaha muri iyi groupe muri iki kiganiro baruzuye. Hariho n'abandi amukije bati muze komera umva kuri WhatsApp iruhande nabishuye. Umva ivyo byose ntibigutere impungenge. Ama example ni menshi. Uribuka abantu bakiyoboka iprona uko byari bimeze nta barazi ko iprona ishobora kuva ku butegetsi avec la jeunesse révolutionnaire rwa Gasore n'abapionnier. Nico kimwe n'aba batanguye guformata abantu mu mitwe guhera nkuko bahora babivuga ngo guhera ku bari mu nda n'abavuka bose ngo ni biswi by'inkona. Ijya ni formatage hera abazage me bifise aho bizoherera kuko CNDD-FDD no munsi mu gihugu nibo bagowe ayikivumvu barakeneye kuba libere. Bijya budiskorora wumva ngo ibintu bimeze neza umwimbu nijya nawe
ngo umuntu ufise icurya umufuko ufise icubika nk'amafaranga, bikaba ari exactement le contraire de la réalité kuri terrain. Birababaza nabo, birababaza. Gusa haje ikintu cy'uko ugerageje kugenda kubiri n'umurongo umugambwe uri urashinga urarupfuye. Benshi rero bari muri ya position ya ndokora igufa. Ariko nk'uko bivuze haje abatabazi, kuzoba ari nko gukoma inzuki, nta effort zoba zo kubabwira kabiri. Nimba hari abatabazi uzi quelque part, nibajeyo iri joro canke ejo, abanyagihugu bazobakirana yombi. Urakoze. Murakoze. Ngira hari akabazo kandi mwabajijwe n'uwitwa Dignité, sinzi niba ntibeshe, sinzi na babajije bati mbega ni deni, mbwa yavuze ko ari umwihweza, ati mbega CNDD-FDD hari deni yoba ifitiye Tanzania ku buryo n'imitahe bayitwara muri Tanzania, ibintu byinshi babahanuza, mbere yanagarutse ko Ico cabajijwe n'uwitwa Tarsise ndibaza. Tarsise, ego mukibaze Tarsise mu mwishure. Ego Tarsise nawe ico no musubiza kuri ico, Tanzania bunze ubucuti, so kuvuga ko bunze ubucuti. CNDD-FDD Tanzania yaraborohereje bakiri ku rugamba, abakomeretse bavurirwa muri Tanzania. Amanama ashobora guhuza abantu bamwe bavuye i Burundi byashika bakaja muri Tanzania nk'abagiye gutembera canke gusuma, kuko murazi ko Tanzania uko biri kose niyo uno munsi dufashe nk'ibidandazwa mu masoko y'i Burundi, naho byoba bikorerwa Taiwan, bikorerwa mu Bushinwa, bikorerwa Bangkok, Hong Kong, Dubai, mumenye ko ivyo bihugu byose bifise amastoke manini cyane y'urudandazwa rw'ibyo baproduiza muri Tanzania. Murazi ko amasoko y'i Burundi rero les petits commerçants bama bafata ingendo baja muri Tanzania baja kurangura hariya. Donc Burundi ni soko rinini kuri Tanzania. Umva rero iyo migenderanire Tanzania ifisemo inyungu nini yo gukorana na DD kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu cyabo. Ico ni kimwe. Cya kabiri, hari imigenderanire y'ingene babafata bakiri ku rugamba, kuvura abakomeretse, kubafasha ibi na biriya, kubafasha ingendo iyo bakeneye kuja guhura canke gushikana politike yabo ahantu kure, kuko muri ico gihe nta za WhatsApp zabaho. Byategerezwa ko uba ufise igihugu kigufasha. La Tanzania rero yari yaravyemeye, yarabikoze. Nuno munsi rero iyo ubonye umukuru w'igihugu agenda muri Tanzania akabwira umukuru w'igihugu hari ati wewe ni baba wangu, ati wewe ndagufata nka data, biratangaje uri umukuru w'igihugu bwira undi mukuru w'igihugu kibanyi frontalier ngo ndagufata nka data, biratangaje kandi biragayitse ku Barundi muri rusange. Kumbure ko ngira tezi ko mu nyumva turabumva Emmanuel, mugerageze muke munagira ko ku mpanuro n'icokogwa kugira ngo tuze gusoza ikiganiro duhe ijambo abandi musangiye ikiyago. Umva rero ideni Tanzania ifitiye CNDD-FDD ifitiye Tanzania ni dette morale, ni dette morale, ni deni ya reconnaissance y'ingene baborohereza ibintu bimwe bakiri ku rugamba. Ariko nuno munsi bazi bati Tanzania numuhora, ni igihugu kidahari mu byo dukora byose, ntaco twokwishoboza, niko babibona. Kuko ntushobora gufunga cyangwa uco wavuze, ntushobora gufunga umupaka w'u Rwanda uguha inzira ije Uganda, iguha inzira ija muri Kenya, hanyuma ukaja gutera akavuyo muri Congo ngo ugiye kugwanya M23 uzi ko ikomeye yabakubitanye hamwe n'abariye babo bose. Umva hariya ntiyacuguruye nguko bipfuza. Muri ico gihe rero Tanzania ni isigaye
nta kundi bari oblige yo kwipfukamira nta deni ariko ni bimwe byo mu mutima wumva uti ukirahira naka uti yampaye inka ni ibintu nk'ibyo hanyuma rero ngo ego mugire hoko wiki rero muri ibi niko twamba tubibutsa kenshi turabivuga icokorwa uko biri kose abarundi bararushe amwe y'ikivumvu nuko abarundi bamenye bati nta wundi azoza kubatabara atari bo bonyene bagerageje gufungura amaso kuko kugenda ukanuye amaso abona siko gufungura amaso y'umutima n'ay'ubwenge urabe kazoza kaburi kurabyara uno musi urabe kazoza kabazo gukomoka ko bose abarundi muri rusange muje hamwe murengere twatundi twose bama babigisha ngo banaka nibo bansi kuko abarundi barashobora kubana bakabana neza bataravye ngo nakari turabarundi niyo tuje kuvuga ngo haramoko amoko arahari mu Burundi turabizi ariko ninde ubwo bwoko bwiwe buharasyo ntawe muri ico gihe rero ja hamwe dufatane mu nda ibibazo turabisangiye twiture umorusyo hanyuma abadukoreye amabi yose twababwiye ko dufite base de données byose biranditse nihaza ubutungane nyabwo butari ubutungane buriko burakoreshwa tuzobashengeza imbere y'intahe murakoze ariko haza umurundi w'umutima atuyobore tumuyoboke uburundi busubire bwisubize ijambo mu Burundi no mu makungu murakoze Ndereyimana murakoze ariko mugume ku murongo turaza gusezerana Landry n'interetse ngira mwakurikiranye Pamela niwe ndondeza mwakurikiranye witwa Tarsis n'uyitwa Dignité sinzi ko ari cyo muvuga ku byo bavuze ko mu majambo make mugira icyo mubivuze ko hanyuma muje no ku ntererano icyokogwa kuri kino kibazo twari duhagaze ko uno munsi cyo gushora imari n'imitahe mu bindi bihugu ku barundi inkurikizi icyo byohindura kumbure nimba hari icyo byofasha mu gihe hahindutse iki ngira mufate akanya iminota 3 irakwiye kugira ngo mutange intererano yego murakoze cyane ibyo bashikirije nibaza ko Ndereyimana yagerageje kuvyishura ko ico novuga nuko bisanzwe bizwi yuko hariho ubucuti bukomeye hagati ya Tanzania n'u Burundi harimo rimwe mu Burundi ni ico no kwita relation de clientélisme politique canke économique abandi bavuga ngo Tanzania ni parrain nyamukuru w'u Burundi rero biboneka ko ari gihangange gishigikiye uno munsi intwaro ihari ariko mu vya politique na geopolitique nta kugira ugushikiye ni kimwe ariko no kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu byose byo mu karere ni byiza byofasha kugira ngo iyo relation de dépendance extrême ntiyave ituma twama turiye abapfukamiye Tanzania igihe cyose numva atavyinjira bivuga ko kimwe gusa novuga nkuko marumba jet mbega byogenda gute muri kazoza je ko ndabibona nuko ntibishoboka yuko ibi gusubiza ibintu ku murongo canke guhagarika izi crime économique turiko turavuga fruit de capital sende zizobikora ntavyo ndiko ndabona hari gihe abantu barabivuga ngo kumbure ngo umuntu yotanga akaryo canke abandi bantu bari muri umugambo yagira sinibaza yuko ntawe imena igihugu murabizi si sende izohagarika izi crime économique turiko turaganira no munsi harakeneye abandi bantu barongora batahura koko uburongozi bwiza ariko bushobora gusubiza igihugu iteka n'ijambo rero uburongozi bwiza bukaza buhasha bugwanya ibintu byose bifatiye kudahana impunité murabizi ko ico kimwe mu bifukamye mu nda igihugu bagashiraho ubutungane bwigenga bukorera ku mugaragaro kandi butunganiriza bose abakoze ano mabi y'ubutunzi canke n'ayandi ibindi byaha byakozwe yaba by'ubutunzi canke ibyaha by'amaraso bagakurikiranwa abantu bakaronka bagashikira ibyangombwa bya misi yose twavuze amashuri twavuze ibitaro twavuze ifumbire ibyo nivyo Umurundi asaba nivyo Umurundi akeneye
hama bakaba nubwo cyo kwita garantie le droit d'expression kuri bose abantu bakidegenje. Ibi rero byo turiko turavuga ntibizoshoboka ni ku ntwari ya CNDD-FDD. Rero byaragaragaye yuko idashobora kwihindura yo nyene, ariko izohindurwa n'abarundi bose bababaye barajwe ishinga nuko igihugu cabo cosubizwa iteka n'ijambo mu mahanga no mu gihugu. murakoze cyane Landry, namwe mugume ku murongo. Professeur Ndenzako, namwe mwakurikiye kandi uyu Ndondeza Pamela, Tarsise n'uyu Dignité bahejeje kuvuga ubwa nyuma. Sinzi ko ari cyo muvuga ku byo abandi bamaze kugira nk'intererano canke bashikije kuri ibi by'abanywanyi batatu bavuze, ariko kandi igihe mwatanga umwihwezo mwigeze kuvuga muti jewe nza nandika ndatanga umwihwezo, mbere hari n'abanyandikira mu butegetsi bamwe bagashima abandi ntibashime. Mbega nimba bariko barabumva inkebuzo icokogwa akagohe mu bavunira kuri abo bashora imari mu bindi bihugu, kuri abo bo muri leta mwavuze bareka imitahe ikagenda kandi mu gihugu hakeneye amahinguriro, hakeneye imitahe, hakeneye ubuzi, mubabwira iki mu minota 3 niyo dusigaranye mu kiganiro? Ok, bon, numvise Tarsise na Pamela. Tarsise surtout yasa n'ugomba kuvuga ati abantu baguma bavuga, isamble ko sa nutumva ko abantu baguma bavuga gusa. J'ai impanuro nogira nuko sinzi ko mugize iminsi mbona ibintu narika sur bimwe sur accord d'Arusha, comment un équilibre de nage tout ça etc. Bon, ibintu narika kenshi simpa kuvyanika yose sens. Nk'umuntu agwaye ntabakeneye yuko umubwira ko agwaye, ababizi ko agwaye nawe nabakeneye thérapeutique, abakeneye umuti. Ibiro byo kuvuga situation bose barabibona. L'idée nuko mon approche, c'est on pouvait les engager dans un dialogue pour que les gens changent. Ikintu ca mbere, nous avons affaire à un problème de politique économique et d'économie politique, encore comme je l'ai dit. Donc, il y a les institutions peuvent favoriser la croissance ou défavoriser la croissance. Les politiques peuvent faire autant. Ikintu ca mbere, l'inclusion, la relation entre l'économie, la politique affecte l'économie. Ikintu ca mbere ca inclusion ni très important. Ngize iminsi numva un discours unitariste twarayumvise après 72. Donc, le Burundi après 2015 ni exactement ce que les gens faisaient après 72, ni exclusion systématique. Ibi rero abantu bahanura abategetsi sinzi ko babwiza ukuri uwo twasiwe no mugamwe nko kwa kera. Les mêmes causes zizana les mêmes effets, ufashe une approche intertemporelle. Moi je ne serai pas là, la plupart ngaha muri forum mugabo on a des enfants tout ça. Kugira les gens babonye ari exclus, ce qu'ils ont fait les autres le feront. Donc mon approche c'est d'éviter yuko dusubira mu ma solution extrême nkayo bariko baradiscuter Pamela na Ndeyimana, parce que ça va nous retarder encore. Pourquoi reproduire les mêmes erreurs? Moi j'ai été surpris qu'on va les anciens présidents bagwanira la démocratie tout ça ngo turi bamwe ngo kuja hamwe tuja hamwe comment. Una muratabona qu'il y a une exclusion. Les gens qui ne le disent pas, ils ne rendent aucun service. Et les gens qui se plaisent à penser comme ça, c'est très dommage. Et les gens qui le disent, ce ne sont pas des gens qui n'aiment pas le pays, ce sont des gens qui aiment le pays, qui n'aimeraient pas qu'on retourne, qu'on commette encore les mêmes erreurs. Donc, une vision politique, ça dit tout. L'utilisation des compétences. Il faisait mahera muri Tanzanie, c'est un détail. C'est un détail. Le Burundi, c'est plus d'$1 milliard. Il y a Banque mondiale, à peu près la moitié, 500 millions, Banque africaine, ma franc arrive. Un taux de décaissement inférieur à 20% en 5 ans. Queer, bazana abantu b'inshuti n'abandi qui venus de nulle part, nka on a dutuka na mon ami que je vois sur le forum, ngo tuvugarizane, turiko turababwira les chiffres, les implications, kugira aho kubikorera ko cyangwa bakabaza les détails. Baza muri insulte, et ce sont des conseillers du président. Donc nkujya n'inshuti ya président de l'Assemblée nationale, ico gituma yadutuka. Donc urumva, bon, on connaît tout le monde.
Le fait yuko uzi relation bashaka guha n'akazi atana kimwe ushoboye kaza gutuka abantu bari kubakorera chiffres etc. Ico ni kibazo gikomeye. L'inclusion politique, l'utilisation le développement du capital humain, l'utilisation des compétences. Ko amahera n'ubu nayo azogenda ko niba banatacha kora pendant 5 ans, les plus malins vont trouver un moyen de prendre un peu progressivement. Donc, kuvuga ngo bagiye muri à la limite, il faut un environnement qui permette l'éclosion des activités économiques. L'idée de choix stratégique, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, quelle personne va venir investir dans un pays où il y a 45% d'investissement, plutôt de taux d'inflation? Il faut que les politiques, je reviens sur les politiques, fassent en sorte que nous ayons des taux d'inflation comparables dans la région pour être compétitifs ou éventuellement même inférieurs. Donc, il y a beaucoup de réformes. D'accord, mon ami André écrit beaucoup sur ça, et c'est très joli. Et bon, on va écrire, même s'il faut créer dans le désir. Il dit, c'est mentir, une vision. Il n'y a pas de vision dans un système où les politiques économiques ne sont pas viables. L'indépendance de la Banque centrale, c'est un critère important pour gérer l'inflation dans tous les pays du monde. Nous ne sommes pas une exception. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui est dans les livres, c'est quelque chose que tout le monde a appris depuis la première année qui a fait Sciences Éco. On a les problèmes que Trump a eu pour licencier le gouverneur de la Banque centrale. Vous voyez que vous pouvez aller de bon cœur. Ça a des implications. Donc la réglementation fait que, comme licencier comme ça a des implications. Et lui, téméraire qu'il est ou courageux, je ne sais pas, il n'ose pas encore. Il préfère le supplier de démissionner ou trouver un arrangement. Donc, l'indépendance de la Banque centrale, c'est un exemple un peu pour la gestion politique monétaire. Donc, les politiques économiques qui favorisent la croissance, les institutions inclusives pour éviter le retour en arrière, qu'on le veuille ou non, les mêmes causes des années, mais il faut que les gens comprennent, ce n'est pas exagéré. Le discours unitaire est faux. Il y a une exclusion systématique. Comme après 72, après 72, il y a une exclusion systématique. Après la destruction des biens, des hommes, etc., la guerre et tout ça. Si ça continue, dans 30 ans, ce sera comme ça. Le dernier point des réfugiés. Donc, nous sommes pour la vision de développer un pays, quand 20% de la population va y etc. Vous voulez que ces gens applaudissent? Vous voulez que ces gens ne cherchent pas à rentrer? Ce sont des questions, des modus operandi. Sur résolver ces questions, les autres sont en train de résoudre, les autres résolvent. Ou kuri nayo kwinvestir muri Tanzanie à la limite kazima baje no kwinvestir uko bari kwajana muri paradis fiscaux hanyuma aujourd'hui sans électricité avec un taux d'inflation etc. Même si on est patriote, il y a la rationalité économique. Nous avons besoin de pouvoir choix stratégique. Pour la question de flux de capitaux, encore une fois, il faut des institutions de bonne gouvernance qui prévenir la fuite des capitaux. La question, ce n'est pas de s'attarder sur les effets, mais d'abord les causes. Et les causes, ce sont les institutions inclusives de bonne gouvernance, ce sont les politiques économiques qui favorisent la croissance, ce sont des politiques de gestion des ressources humaines qui favorisent les compétences, qui vont adresser les causes. Quand les causes seront adressées, on n'aura pas d'effet, ou on aura les effets voulus, pas les effets zigués. Donc, si on est dans ces débats, c'est plus amener les gens à comprendre, à répéter, comprendre qu'il y a des causes qui ont des effets non désirés et que dans le passé, certaines de ces causes ont amené des effets non désirés et qu'on n'aimerait pas qu'on retourne dans un passé qu'on n'a pas voulu. J'étais surpris que des anciens présidents racontent des choses comme ça que je connais très bien. Papa voir un parti unique, tout ça. Et c'est à Nyuma. Si ce qu'on et pourquoi la politique influence l'économie? Si ce que nous disons c'est vrai, et c'est vrai, le paradoxe c'est en plus il y a investissement dans les circonstances actuelles en Tanzanie. Mais comment on peut nous convaincre que les gens ont élu un régime qui, en 20 ans, il faisait les progrès qu'on a vus, où le PIB par habitant en termes réels était inférieur à celui qui était en 60. On revient sur les institutions. Après la répression,
y'abantu batavuga rimwe, tout ça, on retourne encore derrière. Alors, il y aura des répressions, les gens cherchent des mécanismes de résistance contre l'oppression, la suppression de la parole, etc. Ugasanga rero tuguma muri cercle vicieux. Moi, mon approche, c'est une approche contributive, mais pas confrontationnelle, c'est-à-dire dire aux gens qu'il y a un danger et que ça ne sert à rien d'ignorer le danger quand il est là-bas, et qu'on peut l'ignorer, mais pas de façon intertemporelle. Je vous remercie. murakoze cyane ni no kuri uno mwihwezo n'impanuro ziko zitangwa n'umuhinga Professor Ndenza ko tugira turangirize ko ikiganiro, ariko nkuko twatanguye reka nsubize ijambo Alice nimba uri kuranyumva kugira ngo ushimire abatumire. Kumbure ko sinzi ngira hoba habaye ikibazo mu buhinga bw'ivyuma, ariko reka nkengurukire ubwa mbere abatumire mpereye kuri Professor Ndenza ko mwakoze kuba mwitavye kino kiganiro. Ego mwakoze muko ntumira. Twizere ntitwasubira kubikora ko ku bibazo by'ubutunzi yuko muzosubira mu kaduha umwanya. Non, moi je suis un soldat, le soldat ne refuse pas la mobilisation. Murakoze cyane, reka kandi nshimire Landry Ninteretse, mwakoze namwe kuba mwitavye kino kiganiro. Landry Ninteretse mwakoze cyane. Mwakoze namwe Gilbert kuntumira tugasangira ikiyago n'umugoroba. Ndabashimiye. Ego ndabakengurukiye namwe. Reka kandi nkengurukire Emmanuel Ndereyimana, nimba munyumva, mwakoze cyane, mwakoze ku makuru mwatanze, amakuru yabo mwagendanye mu mugambwe CNDD nayo mubandanya muronka, eka no ku muco mwatanze ku ngendo zimwe zitangaje tuguma tubona ku bategetsi b'igihugu. Mwakoze, twizere ko twasura kubikora ko muzokwitaba. Yego mwakoze cyane, gusa hari akabazo umwe mu bari ngaho bumviriza yanditse muri message yitwa Ngaruko. Nimba mwabonye bidakeneye ko yishurwa turashobora gusezerana, ariko murashobora kumwishura kuko ntitwakabonye, muratubabarira, murashobora kukishura. Karakabazo kari katari gahuye n'ikiganiro mugabo mufise inyishu mwishura mu munota umwe bihaje musezera. Bazanye ne yabajije ngo ikigariza yabajije baracahariho, navuze vya Rajabu yoba kiriho. Bon, jewe ndamaze igihe kitari gito ata makuru yiwe mfise, ariko kuba udafise amakuru y'umuntu precisement ushobora kumenya rero uti amakuru yiwe bimeze uko, ni nko kubwira ati ndamukiriza naka atawuheruka, urashobora ufise icyo umubwira urashobora kumubwira. Gusa tuca tuja muri bimwe abafaransa bavuga bati pas de nouvelle bonne nouvelle, ubwo niya njakara mu minsi iri imbere hakagira icyo tuganira nzogira icyo ndababwiye, nayo no munsi hagize icyo ndakubwira no ndakubeshe n'ukuri. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Murakoze cyane. Alice nariko ndashimira abatumire, sinzi ko mwoshimira batwumvirije bose, mukibutsa mbere n'abasavye amajambo, ngira bamwe murabibuka, ngira imbere yuko turangiza. Ego urakoze cyane, eka dushimire aba badukurikiranye bose twabanye muri ano masaha ni 2:40 muri kino kiganiro. Intererano zikomeye zavuye mu batumire, eka mbere ababajije ibibazo n'abatanze intererano turabashimiye cyane. Abagize ico babajije n'abaterereye, dushimire Kazane Muteramyi, Komanda Matama Juvenal Sharangabo, Ndondeza Tarasisi n'Ibiteka na Dignité, mwakoze cyane kuterera muri kino kiganiro. Gilbert, ngira ngo dushimire na bagenzi bacu bariko baradufasha guhagarikira kino kiganiro. Gordien niyungiye ko yaragihagarikiye hamwe na Jerome Kazabuki ariko adufasha mu biga bw'ivyuma, nabo turabashimiye bimwe vy'umwihariko. Ego Alice nanje ndabashimire, shimire cyo kimwe nkuko mwashimiye abashoboye kuronka amajambo n'abatayaronse kwera umwanya utujanya, bakunzi ntibaherera mu bindi. Naho mu kindi kiganiro kizokurikira, amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe.